Father, we thank you. Mana turagushima. Turaguha icyubahiro cyose kuri nyeneco. Tugire ubuntu bwo kukivuga no kukicatura ko tukiguhaye, ariko ubundi tusanzwe tuzi naho tutobivuga, naho tutokiguha. Ugifise ibihe bidashira, ariko waraduteye iteka ngo twame tukiguha, tube mu bakiguha, kandi warasezanye kuba mu mashimwe. Mu kibanza nk'iki abana bawe bagandagaje bicaye bariko baravuga ngo shimwa. Here we are, mwe muyera, abari ushigwa hejuru, abari ukora, abari uvuga, abari udukoresha, abari ukora ku mitima y'abantu kuko ni uzi ubukene bwacu, abari uganiriza umuntu wese. Twe turabasuku, nitugomba kuvuga ivyacu, ariko turagomba kumugende kugira ngo umugisha wawe n'ubushobozi bwawe bugaragare mu ishengero ryawe, kugira ngo abasavyi bawe tuvuge ivyo watugereye, tuvuge ivyo watugeneye, kugira ngo mwami ishengero ryawe ritahanye inkuru nziza igiye kuvuga, igiye kubamwo, izina rya Yesu Kristo, amen. Mwami Yesu nashimwe. Ahantu hararyoshe ku buryo numva twese twaba baririmbyi, numva twobandanya mu ruzi go kuririmba. Murumva yuko n'abatari abaririmbyi bashitse ngaho baca baririmbyi, ari ikirere kiryoshe, kuko igihe cyose muri Bibiliya habaho kuririmba, gwaba ruruzi rw'umunezero Imana yatanze nk'ubuntu mu ishengero. Ndashimana kubw'ubuntu busesekaye buri muri kino kibanza, kugira ngo dushobore kuvuga izina ry'Imana, twamamaza inkuru nziza. Haleluya. Sino tangura ntashimiye mbere na mbere ko mpagaze kuri podium n'ishengero rya Guérison des âmes. Shimira marayika n'umuvyeyi w'umuryango Bishop mwarakoze kwakira iki gikorwa ca Carmel, kigadutumira tugashobora kuza ngaha. Mwebwe n'umugwi wanyu wose murongoye, Imana ibahezagire cyane, n'iteka mwaduteye. Shimire na Pastor Eric na ekipe yose kuba mwatwizeye mukaduha ikibanza nk'iki cyo kugira ngo duhagare imbere y'ishengero dushikirize Imana yaduhaye. Ora habahezagire, abakarmere bose turabakunda kandi Imana ibahezagire. Ama shimire nabo twazananye tuvanye mu muryango wa NBC, mwashoboye kuza kunshigikira. Mereye ku mufasoni wanje bashobora guhaguruka ukaramutsa. Mwakoze n'abakozi b'Imana, Imana yateye iteka tugakorana kandi dukunda twubaha. Pastor Joye, Pastor Fabrice, Pastor Joye n'umukenyezi wiwe, muhaguruke na Pastor Fabrice mu izina ry'abantu New Beginnings bose bari baje, mushobora guhaguruka mugapepera ishengero. Ndazi ko twaherekejwe n'abadiakre mu ishengero mwese. Imana ibahezagire, Diake Steve, Diake Mama Nathan, Janine n'abandi bakozi b'Imana twazananye mwese, mwakoze kudutera iteka. Imana ibahezagire. Mumbabare rero ninje mu ijambo ry'Imana, nahejeje. Nitwa Izere Aimable, ndumwungere w'ishengero rya NBC cyangwa New Beginnings Church. Nkaba ndumushinga nahe yubakanye n'ujya mukenyezi mwabonye, nkaba mfise abana batatu. Imana mpezagije. Uwo ni Aimable. Turahejeje, twinje mu ijambo ry'Imana. Yosua ikigabane ca 5. Paulo niwe yavuga ati ge twari muri mwebwe nitwazanga no kubabwira ivy'amajambo y'ubwenge, ariko twaje dufise inkuru imwe gusa. Reka twirabe muri Yosua ikigabane ca 5 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo waho wa 12. Maze abami bose b'Abamori baba hakuno ya Yorodani uruhande rw'iburengerazuba, n'abami bose b'Abanyakanani baba ku kiyaga bumvise ngene Uhoraho yakamirije amazi ya Yorodani imbere y'Abisiraheli kugeza bahesheje kujabuka, imitima yabo ibavamwo, ntihaba kigira ufise umutima mu nda kubw'Abisiraheli. Ico gihe Uhoraho barira Yosua ati,
niwisaturire amabuye akarishe bwa mbugita usubizeho ubukebwa mu Bisiraheli bwa kabiri. Yosuwa asatura amabuye akarishe bwa mbugita akebeshereza Abisiraheli ku musozi Araroti. Inyanduruko Yosuwa abakebesheje nuko abagabo bose b'abahizi bari bavuye muri Egiputa bari baraguye mu nzira mu bugaragwa bamaze kuva muri Egiputa, kuko abo bantu bose bavuyeyo bari barakebwe, ariko bavukiye mu nzira bose mu bugaragwa bamaze kuva muri Egiputa ntibari bwakebwe. Nuko kuko Abisiraheli bari bamaze imyaka 40 bagendagenda mu bugaragwa, kugezaho abahizi bose b'iryo hanga bavuye muri Egiputa baherengetereye, kuko batumviye Uhoraho, kandi Uhoraho yari yarabarahiye ko atazobakunda ko babona igihugu yarahiye basekuruza babo ko azokibaha, nico gihugu gitemba amata n'ubuki. Abana babo abo yashubije mu kirenge cyabo nibo Yosuwa yakebesheje, kuko batari bwakebwe. Inyanduruko nuko batakebewe mu nzira. Nuko abantu bose bamaze kubakeba baguma ngaho nyine aho bari bashagaje kugeza bakize. Uhoraho bariya Yosuwa ati, uyu munsi mbakuyeko agakenge Abanyegiputa babakengera, ndagatembagaje. Nico catumye aho hantu hitwa Gilugali na bugingo n'ubu. Nuko Abisiraheli bagishagaje Gilugali bati bya Pasika ku munsi ugira 14 uko kwezi, ku mugoroba bari mu kiyaya cy'Yeriko. Bukeye umunsi wa Pasika ushize bajya ivyeze byo muri icyo gihugu, bacumba udusima tutambiwe, barye n'impeke zikaranze. Maze uwo munsi nyene bariye ku vyeze byo muri icyo gihugu, mana tiyongeye kuboneka. Abisirayeli kimongera kubona mana ukundi, ariko uwo mwaka bakomeje kurya ivyeze muri icyo gihugu cy'Ikanani. Amen. Amen. Bandanya kuri 4 murongo w'21 gushika kuri 24. 4:21. Aho nyene kuri mu Yosuwa 21 jusqu'à 24. Maze abarira Abisirayeli ati, mu bana banyu nihagira abazobabaza nihagire nihagira. Okay, sawa. Bivana na nani iwanje bavuga ngo abana banyu. Nihagira. Okay, nihagira. Okay. Nihagira abazobabaza base mu bihe bizoza bati, aya mabuye nayiki? Muze mubabarire muti, nuko Abisirayeli bajabutse uruzi Yorodani kabaca ku musozi. Ati, uku niko Uhoraho Imana yanyu yakamije amazi y'ugo ruzi imbere yanyu kugeza muhejeje kujabuka, kuko yagize ikiyaga gitukura igihe yagikamiriza imbere yacu kugeza duhejeje kujabuka, kugira ngo amahanga yose yo mu isi amenye yuko ukuboko k'Uhoraho gukomeye, batinye Uhoraho Imana yanyu ibihe byose. Amen. 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 Imana igwezagire mukozi w'Imana. Mwumva gusoma Bibiliya byonyine bidakwiye tugaca twitahira. Iki gikorane ni gikorane cyo kuvuga inkuru nziza. Sibyo? Ni gikorane cyo kuvuga inkuru nziza. Ndashimana yuko kwa 4 twari kumwe, Imana duha ijambo rijanye n'iki gikorane cyo kuvuga inkuru nziza. Muri ubuzima bw'abanyamibembe bane, igihe Elisa yavugishwa ibigiye guhinduka mu gihugu, umwe akitokeza akavuga ati ivyo bintu muvuze naho ijuru ryogira gute nibikunda. Mu nyuma bibaye Imana ibikorera mu bantu igihugu kidafise mu icizere. Abantu bari baraciwe n'igihugu abitwa ko arabanyamibembe, Imana ica muri bo kugira ngo imara amaze wa muntu yari yegereye ibwami yavuze ko bidakunda naho Imana yogira ibitangaza bimeze gute. Mwibuke ko ijambo ry'Imana rivuga ko isuzugura canke icisha bugufi abishize hejuru kugira ngo abaciye bugufi abari bishira hejuru. Iyo Mana nyene icica muri ba banyabibembe
kugira ngo abe ari bo bahabwa kumva mu mutima wabo ko bizeye ko ari ikintu kigiye gukoreka, basohoka igisagara baca bahura n'igitangaza cy'inkuru nziza. Igihugu cyose cyakira inkuru nziza itavuye ibwami, itavuye ku bantu bashizwe hejuru, ariko ivuye ku bantu bitwa abanyamibembe, abantu isi ivuga ko badakwiye kuva, ataciza kiva muri bo. Uno munsi hari inkuru nziza ugiye kuvuga. Haleluya. Imana y'inkuru nziza ni Imana y'ubuntu busesekaye, ni Imana itoranya abanyantege nke kugira ngo ikoze isoni abishize hejuru, ni Imana itora abatawe kugira ngo ibashire mu kibanza c'abibajije ko aribo bakwiye ibibanza vyiza, kugira ngo bigaragare ko ari Imana yabikoze, ntihagire umuntu umwe azovyitirirwa. Tazama yuko pamoja na sinema haitaisha. Haleluya, 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 amina. Mwokozi Yesu anatupa furaha duniani, haleluya, atuongoza kwa neema na tushime. Tazama haleluya, dana sinema itaisha kamwe. Haleluya, 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 amina. Dusomye ngo Abisirayeli kuri iki gice ca gatanu wari urukurikirane rw'igikorwa cyari kimaze kuba, igikorwa cy'uko bari bashitse ahantu bisa nkaho ari urugamba rwa nyuma kugira ngo bashobore kwegera bashike mu gihugu Imana yari yabasezeraniye, babe mu bihe Imana yababwiye ko izobagerera. Ku gice ca gatanu kirarezima kigashira synthèse y'ibintu byose by'ama evenement afite amadetaye menshi, ivyabereye Yeriko, ivyabereye Yorodani, gushikaho bashika ahantu hegereye canke hafi y'igihugu Imana yari yababwiye. Ku murongo wa mbere bavuga Yorodani, no ku murongo wa mbere Yorodani ivugwa kabiri, no ku murongo wa kabiri bagasubira kandi bakavuga ikindi gisagara cyangwa ikindi kibanza cyitwa Aroloti. Ku murongo umanutse ku murongo waho wa uyu murongo w'icenda baravuga ikindi gisagara cyitwa Gilgal. Ku murongo wa mbere bavuga Yorodani, ku murongo wa kabiri bakavuga Aroloti, ku murongo w'icenda bakavuga Gilgal. Nanje nje kubabwira ngo urakeneye Yorodani, urakeneye Aroloti, urakeneye Gilgal kugira ngo ushobore kuvuga inkuru nziza. Oh, haleluya. Nego butumwa nazanye no munsi. Ni Imana itanga Yorodani ku buzima bwacu, ni Imana iduhamagarira kuba muri Aroloti, ariko kandi ni Imana idusunikira muri Gilgal kugira ngo dusohokane inkuru nziza. Haleluya. Munyemerero turabire hamwe ibibanza bitatu bifite ikibanza kinini mu butumwa bwiza kugira ngo natwe dusohokane muri kino kibanza dufise inkuru nziza tugiye kuvuga. Inkuru twumvi twaboneye i Yorodani, inkuru twabayemwo mu bihe byacu vya Aroloti, ariko kandi nivyo twabayemwo muri Gilgal. Wisanzwe iki gice ahantu haryoshe kumva ni mu kibanza cyaho twumva ngo Gilgal agakengego kavuyeho. Aha niho duteba cyane, ariko reka ndakubwire ngo sinifuze yuko wiyumvira Gilgal utabanje guca muri Yorodani. Sinkeneye yuko usohoka ngaha wiyumvira ko Gilgal ari ukeneye, uwashitse Gilgal yabanje guca Yorodani, kandi waciye muri Yorodani yize kuba muri Aroloti. Munyemerero tubirabire hamwe. Ku murongo wa mbere Imana ngo ibajabutsa Yorodani. Bibiliya ivuga kuri umurongo wa mbere yuko abantu bo muri iki gisagara cari cegereye Yorodani bumvise ngo ivy'Imana yabakoreye ko yakamishije Yorodani, ngo bituma bumva ubwoba bw'ukuntu Imana yabo ikomeye cyane ku rugezo rwaho yakamishije Yorodani. Bibiliya yabivuze, ndakunda igihe cyose birivuze ikintu muze muragitebako, kiba gifise impamvu. Kubera iki Imana yasubiyemwo kabiri Yorodani? Kubera iki aba bantu bumvise ubwoba ko Imana yakamishije amazi ya Yorodani? Kubera iki aya mahanga
womengo yarashidutse no kumva ko bajabutse Yorodani. Nuko bari bazi Yorodani ikimaze. Bari bazi ibanga rya Yorodani. Bari bazi yuko nagerageje kuraba amakomantere kubera iki Yorodani yari yabateye ubwoba gushikaho bumva ubwoba ko abantu bahajabutse. Umwe mu makomantere yagize yavuze ngo Yorodani usomye ku gice cya 3 ya Yosuwa ku murongo wa 15 kuri iyo mirongo uri kurasoma ku gice cya 3 ngo igihe bajabuka Yorodani cyari igihe imyuzurira yateye Yorodani. Yari yuzuye ku buryo yari yateye naragiye ndavuga Yorodani kubera ndahazi naragiye. Yorodani ni kiyaya kinini cyane. Sinzi abazi Nyabugete za Nyabugete. Yorodani uri kura urajayo umeze nka kujya abari muri Nyabugete urabona kwa pastor abazi kwa pastor Eric canke kwa Samuel Zob. Uri kuri Samuel Zob ukaraba Nyabugete yepfo ya mbere uri kuraja kwitanganyika. Yorodani yabiri nko kwitanganyika kujya muyibona ariko kandi ikiyaya cha Yorodani kiruzuye nka Nyabugete yose gushika kuri Nyabugete 5. N'ahantu umanuka winjira mu kiyaya kirekire. Igihe rero aba bagabo bajabuka abantu bajabuka Abisirayeli cyari ico kiyaya cyose cyari cyuzuye amazi. Muranyumva neza? Mu yandi majambo kuba bibujumbura igihe Yorodani yajabukwa Ruvumera yose yari yuzuye amazi. Nukuvuga ngo Tanganyika ni Yorodani meosi yiyongeye ishika muri kikiyaya cyose cimbo yahuzuye. Kiyaya ci Yorodani ni kinini cyane. Yari yuzuye amazi nico cabateye ubwo bucyambere. Amica kabiri nta kibanza cyari kigenewe kujabuka Yorodani cyari gihari muri ico gihe. Iyo ni commentaire nasomye nibari bafise ahantu na hamwe bociye kugira ngo bajabuke Yorodani. Ivyo bintu bibiri. Icambere amazi yari yuzuye hari habaye umwuzurira hari huzuye ku bugezo gwaho abarundi nituri turabizi ivy'imyuzurira nga la fois passée murazi byabaye mu mwaka wese cyangwa imyaka 2 heze cyangwa 3 ukuntu amazi yuzuye nga Yorodani yo ngo yari yuzuye ku rugezo ruteye ubwoba mais aussi nta kibanza na kimwe kiri naturel cyari cyarateguriwe kuvuga ngo kini kivuko uhagaze nga urashobora kujabuka ja hakujya nukuvuga ngo nta point de repère ya nimwe ivuga ngo Yorodani hera ngaha amatugaca tujabukira. Ikindi cya gatatu umwaca avuga ngo Yorodani yari isanzwe ibatera ubwoba kuko yakunda gutegwa n'imyuzurira ku rugezo rwaho ababa hafi yaho bazibangajya Yorodani bagendana ubwoba psychologique bw'ikigo rwuzi umwanya n'umwanya ruhindukiza rukamara abantu. Murumva impamvu zatumye batinya Yorodani ngo bumvise ivyabo yuko Imana yakamije ya myuzurira yose ese Imana yodufasha imyuzurira. Haleluya. Ngo yukamishije imyuzurira yose ngo bavyumvise baratinya baravuga ati aba bantu bafise Imana iteye ubwoba. Haleluya. Ngo baratinya bumva ko abo bantu bateye ubwoba kuko bagendana Imana iteye ubwoba. Uno munsi biguteye ubwoba bihure n'Imana yawe iteye ubwoba. Haleluya. Binjiye mu kiyaga bajabukiye mu kiyaga giteye ubwoba. Hariho byinshi twovuga kuri Kristo kuri iki kiyaga. Twovuga byinshi byuko Yesu yadukuye yatujabukanya dukura mu rupfu adushira mu bugingo budahera abamumenye. Yorodani ni kibanza cyiza cyo twereka igicapo cya Kristo kuko muri we twakuwe mu guciga urubanza tujabukira mu kwemegwa nk'abana b'Imana. Hari igicapo cyiza muri Yorodani cerekana Kristo. Muri Kristo tuributswa yuko twajabutse tuva munsi y'urubanza urumusi turemewe nk'abana b'Imana. Yorodani ni kibanza cyiza kitwereka yuko twagira ubuntu abatari ubwoko urumusi turabaraganwa na Kristo. Haleluya. Twaremewe. Yorodani twereka ngo twajabukiye mu masezerano abatari bafite amasezerano. Ariko kandi munyemerere uno munsi twaje kuvuga inkuru nziza ico Yesu yakoze mu buryo bw'impwemu ariko kandi nico Yesu abananya gukora ku buzima bwacu bufadika. Yaduhaye impwemu, aduha imishaha, aduha n'imibiri kugira ngo iyo cyose tubahe mwisi tubone Imana muri ubuzima bw'umubiri bwacu. Ico gituma Yorodani irafise igicapo spirituel ariko kandi irafise n'igicapo cy'uburyo bufadika ku buzima bwacu. Ngo bumvise ivyabo bibatera ubwoba. Imitima ubivuze neza. Ngo imitima ibafako. Haleluya.
sinzi ko birashika umutima ukakuvamo, sinzi ko biragushikira umutima ukakuvamo. Bimaze kunshikira kenshi, maze kunshikira kenshi, umuntu akarasa nkumva ko yandashe, nkumva birapfuye, biraheza umutima ukamvamo. Ariko ndashima Imana ya Yorodani. Munyemere nije mu butumwa bwiza kuko umwanya wanje uraharoye. Bibiliya tubwiye ngo imitima ibavamwo bagira ubwoba. Kubera iki? Bari bahejeje guheza bavuga ati aba bagabo egome Yeriko bayisambuye cyambere de barajabutse uruzi rutukura. Ariko aha bari muzi ko nikindi muri danger za guruzi rwa Yorodani. Yorodani imeze nka kujya kwa Rusizi, igizwe n'amazi yuzuye umusenyi mwinshi n'ibintu bimeze nk'amatopi binyerera. Iyo winjiye wikanga uribaza ngo uri kuyisigadutse, wikanga uri kurinjira, twebwe twayita murindi, sinzi ni ibenganike, mwibenga, ukisanga uri kurinjira ahantu hamanuka cyane, kandi umengo uhabonye umengo ni ruzi ntirwari runini cyane. Uko winjira wisanga winjiye cyane, usanga ariko arakumira. Ikindi cya kabiri bambwiye muri iyo commentaire ngo nuruzi gwatembana ingufu nyinshi, nico gituma barutinya. Rero aba bantu bari bazi ico barindiriye kuri aba bantu bitwa Abisirayeli. Naje kubwira ubwoko bw'Imana no Mose, urakeneye Yorodani, urakeneye Yorodani. Bibiliya imbwira ngo aba bantu barinjiye mu ruzi, si vya bindi vya Mose yafashe inkonda agashira hejuru ikarekurana. For them, kuribo, they entered inside of the water. Barinjiye mu nda y'amazi. Naje kubwira injira, emera ubibemwo, ube muri Yorodani. Hari ubwoko bubiri bw'abantu barindiriye ikicago kibashikira, yuko bagiye gutwagwa n'amazi, yuko bagiye kumiranuri, yuko bagiye gupfa. Hari ubwoko bubiri. Ubwoko bwa mbere bwari bw'Abamori, ubwoko bwa kabiri bw'Abakanani. Abakanani begereye cyane Abisirayeli, bafitaniye amalien, bafitaniye byinshi bahuriye ko Abakanani. Mugabo Abamori bari abanyamahanga complete ba. Abo babiri ngo bari barindiriye bavuga bati aba bagabo twarumvise ivyabo, barajabutse, barakubise uruhome rurasambuka basugurutse indwi. Mugabo Yorodani igiye kubakomesha, ivyabo bigiye guherera ngaha. Nababwiye ngo mukeneye iki? Yorodani. Ivyabo bigiye guherera ngaha. It is finished. Bari basigaye bicaye babaharurira iminsi, bari basigaye bicaye bavuga ati egome ivyabaye twaravyumvise. Mugabo Yorodani ni kivumbi na yashi. Bibiliya imbwiye ngo muri Yorodani hari hateye ubwoba, ariko ngo Imana yari kumwe nabo. Imana yabitangiye muri Yorodani, yabanye nabo muri Yorodani gushika igihe kigeze yagenye iragabura amazi ngo bahatambuka nk'abatambuka hehe, nk'abaca hehe. Good. Ariko it required them, byabasaba ko bagira gute? Bahonyoza ibirenge mu mazi. Usikimbilie kuingia Gilgali aho hujaingia mu Yorodani. Nturirimba indirimbo ya Gilgali utararirimba indirimbo ya Yorodani. Abantu bose dukeneye kuririmba ni Imana ihindura amateka, ng'abantu bagahindura amagambo yo kwingira ize kwidahinduka. Ariko nje kubwira ngo ni Imana iduherekeza muri Yorodani, ikabana natwe muri Yorodani, kugira ngo tuzosohoke tuvuge ubukuru bwayo twaboneye muri Yorodani. Icira muri Yorodani. Yorodani ni moto. Yorodani urakanywa muri Yorodani.
vitu vya kuangaliana, none uri hehe, ngufata ukuboko, ngufasha. Oya, kila mtu na mzigo wake ndani ya Yorodani. Yorodani na mama wawe kwibagira ko yakuvyaye. N'umuvyeyi yibagira ko umwana ari umwana wiwe, n'umwana akibagira ko papa we abaho cyangwa umuvyeyi abaho. Yorodani n'umugabo n'umugore hari igihe bibagira ko bagize mariage. Yorodani murakanywa. Yorodani na isomira yumva. Yorodani n'umufukura yumva. Yorodani n'uyu mubiri wawe uravyumva ko wakanijwe, ariko ingiya ni Imana ngo yabanye nawe muri Yorodani, ariko irakeneye yuko wemera kuyicamwo. Urakeneye Yorodani, uko muri Yorodani ni uzokwiga ko Imana tutabana nayo mu gihe cy'amashimwe, ariko tubana nayo no mu gihe cy'amarira. Umuntu wese ari ngaha wese afise Yorodani yiwe. Umuntu wese ari ngaha wese azohura na Yorodani yiwe. Kandi biraryoshe kuvuga Imana itubohora Yorodani, idukiza muri Yorodani, idutabarira muri Yorodani. Igihe pastor twisharanye, namubwiye ati Imana iheje kumijambo. Mwiyo ndwi ndamubwiye Imana iheje kumijambo. Ndiko ndamedita kuri iri jambo yuko nkeneye Yorodani, nkeneye Aroroti, nkeneye na Gilgal. Naribukijwe amabanga menshi. Naribukijwe ko muri Yorodani naho Imana iberavuze ngo nzogutwara mu gihugu c'amata n'ubuki, ngo humura ndi kumwe nawe, nzobajabukana, nzobaneshereza abari muri ico gihugu, ndabakureyo ndabajane muri yo. Nigeze ibabwira ko bazoca muri Yorodani. Yarababwiye ivy'amata n'ubuki, ariko ntiyababwiye yuko Yorodani ari uruzi rutemba, kandi abarugiyemo rwarabamaze, rwarabishe. Ariko ntacu yabivuze niyo tubana. Yo yabivuze. La 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 la. Ifishija kuringe. No muri Yorodani iracafise ikivugana nanje. Nigihe vyanse, nigihe umenga ubuzima bwabaye compliqué. Mwe biramaze kubashikira. Imana ikakuganiriza yuko uri kumwe nawe itazoguheba, kwiguhezage sinzovyibagira. Nigeze kuja mu ishengero kwa Masengo, dufise igikorane cy'ugwaruka. Ndavuga ubutumwa, haguruka umuntu umwe arambwira ati Imana irahagurutse kugira ngo ikugirire neza muhungu wanje. Ari umuvugishwa muremure akora muri leta, muri ico gihe nimba yakora muri banki. Arambwira ngo ndabona Imana iguhezagira ku buryo igiye kuguha kugira konti y'amadolari n'amahero. Ndavuga ni okay, sawa. Aho rero na konti nari mfise nari nayugaje kubera yari mu mamwe candagenda nababwira ni ndabasavye iyi konti nimugume mumarura ko amahera singira umukiriya wanyu ugara. Uwo mugabo arahaguruka bati muhungu wanje Imana irakwibutse warayikoreye cyane igiye kuguhezagira kandi igiye kukubakira aranabivuga. Ndamuraba. Aho rero naje kuri lift, batuwemvise turi babiri, umwe niwe arafise umuduga, niwe yazanye umuduga wiwe yuzamo igitoro, ubasigaba muri Amerika, yari umukozi w'Imana muri Fekabu, turajanye niwe vyose na jeniyene nakundi mugisha wundi muntu. Urakeneye Yorodani. Urakeneye Yorodani. Arabivuga, ndavyumva, ndavyizera, ndavyakira, mvuga ame. Ariko kandi niwo mwaka nakubititse cyane. Niwo mwaka ifaranga ryo kuriha y'inzu nabuze. Yorodani. Hari muri 2012. Nivyo. Gena mu Rwanda nakabaho hari muri 2012. Niwo mwaka twari dufise crise ivuzurwa. Hamwe ngenda muri garderobe nkarondera ko hariyo 500 noba naribagiriye mu muzu, nkabika basi ngure agasukari ka 500 dukoroga amazi duteka icayi tunywe tujyame. Mumbabarire kuvuga uruha. Ndakunguta zero. Urana mahera guhunga akavuga ati atukutaki. On n'a pas besoin de toi. Tupishe kidogo Yorodani sha. Wijemo wenyene.
aho rero no kuvuga ngo nimba udashobora kuronka 500 yo kugura isukari ngo unywe na madame niba twari twaravyaye Jedidia yarafise inda y'umwana wacu umukuru dufise dukubititse ku rugezo rwaho Yorodani wumva kwishwa muramaze kuja hafi y'uruzi rutemba mwijoro kuri ruvuza Yorodani vuza uruhari yo twumva mu buzima bwacu bwogene ndakanywa madame agakanywa agenda nkarondera nkazungurika igisagara cyose nkaja muri ville basi nikutane na mtu mwenye niliombeaga asikie buluma aguswe anipe hata 1000 francs. Yorodani Yorodani nkagenda nkamuramutsa nibi bana bakozi b'Imana amahoro neza pastor naje yego amen Imana iguhezagire no kuvugishwa kumbure bikaba hafi Imana ikugire neza akini kugusa mu mufuko nyete habagusi Yorodani wayinjiyemo ntawe ukogwako turaburanirwa turahwera turapfa turi mu gisagara nkabura nuwono kopesha nkicara hasi ukuja mu gisagara ata programme ufise ukakigaruka ugataha mu ijoro ata programme ufise gutaha ukagenda imbere y'umudamu afise imbanyi udashobora kumugaburira Yorodani we ndakanywa ndababara namubwira ni madame jewe hako mwicwa n'inzara ndumugabo je ngira ncomoke 2013 canja Kalemi ngo ngiye kugurisha ibitunguru ni n'amasosiso naragiye Kalemi 24 heures mu bwato ngiye kurondera ubuzima Yorodani we nikaenda Kalemi bakanizuruma bakuniripa bote bakongomani murakumani bati baraho nibandi habasha ibihe vy'Yorodani urakanywa byose biragukwepa nagize igiharuro bambwira ati ibitunguru bya blanc kifikisha Kalemi washizemo umutahe wa otan x3 mu madolari ni uza guhunguka ndumucuruzi nari nzi guteka imitwe nikaenda bien niko mu bateau na ikala bien na isavia ku calculatrice how much I gonna get mahera ngiye kuronka samina kwa boss tena ndakuye boss mu bakongomani kugera Kongo abakiriya baraza benshi tupe biro 20 tupe biro 10 tupe nene mpe sosiso nipe nene nikabapa hageze kuriya ubikula ninda kuriya Yorodani yaje Imana yashatse ko winjiramwo utaingia tu hautakwepa lazima uingie na lazima ukunywe ukanyage mai ya Yorodani na ni ya baridi yae niliyashimamaga ndani muri Yorodani narahonyoye physiquement vya vrai narinjiyemo arakanye gute kandi biva ngo bahageze ku mugoroba bajabutse hari sanga pardon twe twayinjemo ari après midi yarakanye nukuvuga ngo masaha yose bayinjiremo yarakanye cyane data Yorodani hakuna mwana ikwepaka nk'ubu bishop yakubwira Yorodani amaze gucamo voilà hama ugashusanga umuntu yicaye hajya yifuza kwicara muri ijya ntebe ya Gilgal avant de dire que tu veux Gilgal il faut se préparer d'entrer dans un lieu qu'on appelle Yorodani sindayitebeko muga Yorodani nibihe bitaryoshe Yorodani nibihe byo gukanywa Yorodani nibihe byo gututurirwa Yorodani nibihe by'umuriro Yorodani nibihe by'ubugaragwa Yorodani nibihe bitaryoshe Yorodani nibihe bose bicara bakanaliza umuntu sinzo kwibagira umunsi umwe ndi muri ibihe nyene vya Yorodani mu bihe vy'umuhamagaro umutipe umwe aricara aragira analyse ngo ndiko ndakuraba ngo mengo wewe winje mu muhamagaro hataragera ngo kandi ngo ndakugira inama nk'umugenzi umva ko tugiye gukorera ruguru simvuze ko gukorera ruguru ari bibi mugabo je ntacu Imana yari bwambwiye kubera ko Yorodani tout le monde abafise icyo avuga ku buzima bwawe mu gihe ca Yorodani Bibiliya avuga ngo abantu bagize icyo bavuga kuko bari bavuze ikintu avant bagize icyo bavuga kuko bari baragize analyse zabo avant ndababwire nawe muri ngaha igihe ca Yorodani nimukarondere kwiexplica
kuko ni igihe cyiza cy'Imana yexpose intege nke zanyu kugira ngo iboneke ko ari zo nkomezi zanyu. Imana yifuza kuba inkomezi zawe. Imana yifuza kuba source y'umugisha wawe, ku buryo ahantu honyene yemera kukubatiriza ni muri Yorodani, kugira ngo yice akantu kose wo developa muri yo ko kwiyemera. Mungu hakuwaga na partager gloire yake na mwanadamu. Never. C'est pour cela atakuacha wingie mu Yorodani, akureke winjire mu Yorodani. Wigezemwo abantu bose bavuga ati uyu muntu ni kinebwe, uyu muntu yarananiwe, uyu muntu agiye gupfa, umuntu nacafise, uyu muntu n'umukene, uyu muntu yapfuye, umuntu yatawe. Yorodani niho babivugira. Then aho nyene babivuze niho Imana igaragara ko ikamisha Yorodani. Aha nyene niyo turirimba indirimo shasha yuko Imana yo muri Yorodani ni Imana ikamisha uruzi, ni Imana ikamisha ibibazo, ni Imana idutabara ikadukomeza. Bene data, muri Yorodani, mu bihe vyanje vya Yorodani, nivyo bihe nize Imana gusuma ibindi bihe byose. Ariko reka ntidutebe muri Yorodani ngo bamaze kujabuka, Imana ishibwira Yosuwa ngo bajane, ngo badugane. Abadugane na Bibiliya mufise Araloti, nivyo ngo badugane Araloti, ngo acarondera amabuye akarishe bwa mbugita, ngo ace abakeba abagira circoncision, kuko ngo abagabo bose bari bavuye Egiputa bibigatanya canke b'intwari bari gufasha gufata igihugu, bose bari bapfuye. Hasigaye abavukiye mu bugaragwa canke mu rugendo rwabo. Nababwiye ngo turi mu rugendo, dukeneye kuvuga inkuru nziza. Twakwiye Yorodani, Araloti na Gilgal. Bibiliya ivuga ngo aca badugana kuri wa musozi Araloti, ngo aca koresha Imana yamubwiye ngo kuko Imana yari ikeneye, yari yarabahaye itegeko yuko abahungu bose b'Abisirayeli ishizeho isezerano riserukirwa canke rigaragara mu gukebwa kwabo nk'abahungu. Ico nico cari ikimenyetso c'isezerano riri hagati y'Imana n'Abisirayeli. Abisirayeli ni Imana yabo. Ico cari ikimenyetso c'isezerano yuko Imana yabwiye ko ico kimenyetso kigaragaza ko ari abantu bashizwe ku ruhande kugira ngo babe inyegu z'Imana yihariye, Imana yitirirwa nabo bitirirwa Imana yabo. Iki kimenyetso cyo kuba circoncis canke cyo gukebwa ni kimenyetso kigaragaza, mwibuka ko mu isezerano rya kera amaraso ariyo yakoreshwa mu vyerekeye gushiraho isezerano. Cari kimenyetso kigaragaza ko Imana ifitaniye isezerano ryihariye n'ubwoko bw'Abisirayeli. Abisirayeli bagendana n'Imana nk'Imana yabo biharije gusumba ayandi moko. Ubundi bwoko bufise Imana nyinshi, ariko Abisirayeli bafise Imana imwe gusa. Bari bafise yari nk'ikintu twokwita kiri point de contact igaragaza ko bafise access yo kwegera Imana y'Abisirayeli muri Bibiliya ya Abraham na Isaka na Yakobo gusumba ayandi mahanga. Kuri bo iyo Mana y'Abisirayeli Imana y'inyamahanga, kandi nayo Imana yababona nk'abanyamahanga, abandi bantu atari Isirayeli. Yababwira rero muduge kuri uwo musozi, dusubire kandi tugirane isezerano ryo kubana akaramata, isezerano ryo kunywana namwe, isezerano ry'uko muri abanje nduwanyu, ndi Imana yanyu namwe muri abana banje. Iki ni ikimenyetso twese twabona ko mu isezerano rishasha nico kimenyetso kigaragara igorogota, igihe Yesu yasesa amaraso yiwe mu gutanga umubiri wiwe. Isezerano ryagiye ko aho Yesu yavuga ngo birarangiye, byari isezerano rivuga ngo abazovyagwa n'amaraso ya Yesu bazoba abana b'Imana ibihe bidashira. Ni isezerano ry'agakiza. Ariko ngaha mu Bisirayeli byari isezerano ry'uko Imana babana ibihe byabo byose akaramata. Unyemere rero twinjire kuri message yacu, kubera ko dukeneye Araloti. Imana yabwiye ati soka igihe cyo kuba muri Yorodani caheze, nabasoye muri Yorodani, mwavuye mu bibazo, nabasoye ahantu hateye ubwoba. Ariko hariho uburyo bwinshi bwo kwibagira ivyo jewe namwe twavuganye.
yuko atayindi Imana mukwiye gusenga atari jewe Imana y'Abisirayeli, yuko atawundi mukwiye guha icubahiro mu buzima bwanyu, yuko atayindi Imana mukwiye gukorera. Ari indirimbo koze Imana yaririmbye ngo muri iki gihe zokora Imana, nzoba mu nzu y'Imana. Ni byiza gukorera Imana, aka kabiri byiza subiramo. Ni byiza gukorera Imana iminsi yose muri ubu buzima. Aka kabiri Ni byiza kuba mu nzu yawe iminsi yose muri ubu buzima. ni byiza kwibera muri Aroroti. Aroroti wari umusozi wo gusubira kunagura imigendanire yabo n'Imana. Cyari kibanza cyo gusubira gusanura igicaniro cyabo n'Imana. Cyari kibanza cyo gusubira muri presence yabo n'Imana. Cyari kibanza cyo gusubira gutebana n'Imana y'Abisirayeli, gusubira baganirize, isubira igire yandi masezerano mashasha kuri bo. Aroroti cyari kuvuga ngo ego hari ibihe byo kuja muri Yorodani ukigishwa kwisigira Imana idutabara mu bibazo, ariko kandi Imana igukuye mu bibazo biroroshe kwibagira yuko hari Imana yagukuye, ukibaza ngo n'ubuhinga bwawe. Nkuko hari Imana yakuye muri Yorodani no munsi bari mu bihe byiza byo kuririmba indirimbo shasha, bari mu bihe byo guhezagirwa, byo kwagukirwa, bagera ahantu bakibaza ko ari abahinga b'ubuzima, bigize ababigisha b'ubuzima, basigaye babwira abandi ngo nibafise kubera batazi gukora. Naje kubabwira ngo yabaye Imana yone nyene yagukuye muri Yorodani, nayo ubundi ivyo ufise uno munsi ni wabivukanye, naho wabivukanye hari ababitakaje babivukanye. Yabaye Imana yonyene ikura umuntu muri Egiputa ikamurenganya Yeriko, ikamukura muri Ai, ikamucisha muri Yorodani, ikaba nawe muri Yorodani ikamusohora ari muzima kugira ngo ntayibagire. Ariko ndababwira bene data, it's very simple to forget our God. Biroroshe ko twibagira Imana. Ukishakula unashiba, biko very simple kumsahabu Mungu. Ukikala Woni mwashika muri ico gihugu mugatangura kujya kuvyimejeje, nimuzo kwibagira. Igituma Imana yibabwira biroroshe kwibagira. Nimba hari ikintu coroshe kwibagira Imana ni mu bihe vyiza vy'umugisha. Out of Jordan, hanze ya Jordan, kwibagira ni cash. Kwibagira ni cash. Kwibagira biroroshe. Mtu akishiba anasahau wepesi. Akiri mtu akikuwa na njaa anamulilia Mungu. Mwibaze twese tukirukira Imana. Nimubizi ko nibaza ko mu bihugu no musi dusenga cyane Burundi turi wa mbere. Kwera dufite impamvu zituma dusenga. Nabandi ngaha muri ngaha. Hari gituma usenga bishoboka ko ari Yorodani yagukanyije. Kishangia mu Yorodani unaanza ona nguvu za mai ya Yorodani. Inguvu zibazo byo muri Yorodani. Pastor musigara mubona amasengesho banubuzura. Mukabasengera Imana ukanamuha message. Imana iruguruye. Bakingia tu inje ya Yorodani. Pastor akazi kabaye kenshi. Pastor ntubizi ubu ndiko ndarondera amadolari yabuze. Pastor narungise umugore ariko je nta mwanya mfise. Pastor biragoye ko nugara nze gusenga. Nizo zisigaye ari impamvu. Abisirayeli rero byari byoroshe ko nabo bagira impamvu ngizo natwe tugira. Kubera ko tisonzesha ngo hasigaye hari ingwara nyinshi ndatinya ko estoma yo have ifatwa. Hanze ya Yorodani kwisonzesha gusigara ari umutwaro kandi kera atawe bikubwira. Hanze ya Yorodani gukorera Imana bisigara ari by'abantu badafise ubuzima buri hejuru. Abantu bamaze kuronka mu mbabere ndakunda gutanga akaro kanje, bamaze kuronka hinda nk'iyi wanje. Urabona ko Imana yampaye mu byo yampaye harimo no kwagukirwa. Bamaze kuronka bakabona ko sawa sawa. Asiga avuga ego, asiga afisa agakontake nawe akakazungurusha ariko aravuga ego c'est bon mais tu vois
sigaragira gutya muvugana kare yahora atigita ikirato kigapinda asigaye ikirato gusa cononwa na accelerateur y'imodoka kugira ngo agumagira gutya mugabo uko agifise niko kimeze nigihinduka mugabo kare yahora agenda gutya Mungu tutakupenda tutakutafuta maana tuzogumi wawe tuzopfira kuri wewe akina kishanyoka vizuri ivyo gusenga n'ivyo abakanaka Yorodani iratwegereza Imana ariko kandi iyo dusotse muri yo biroroha ko tuyibagira mu myaka ya kera abantu batugiriye ko badufashe tukagira umuriro barana bazanye igisirimba ndavyibuka ari hera rafiki yangu bigabo bakira abajene baza turi muri quartier tugasirimba bigabo kukuya leo ari he pastor bigabo baki ni yaje bahora batugira ibisirimba kuma tukagira evangelisation ku kiyaga pastor unabikumbuka hari umwana wiwabo yitwa Nimbari Safi wakajwi keza uravyibuka muvyeyi ujya mwana yararirimba ijwi na 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 izo ndirimbo tukazirimba kera murana na 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 murayizi adumu milele simama imara abatafise martikre ya kera ngaha tuca tubabonera ngaha mugabo kijya gihe twaca ku kirago pastor abizi twarasenga gushikaho indwi imisi yo kujya yabamiki gusumba iyo twisonzesha mugabo bamwe twaba turimo masengesho bamwe bavuzanye n'umuriro wo muri Kongo bamwe aha bararonse amadolari bamwe muri bo batwakije ivisi yuko bako bamwe hari n'abanywa za Heineken duhura muri ville pastor umugisha watwa simwebwe gusa natwe abo twakuranye tunapiga injili pamoja tunaomba pamoja turi muri Yorodani baba arababa shokotara baba amajwi agasara turi mwibarabara twaravuze ubutumwa na pastor Olivier n'abandi bose mwibarabara naho pastor Fabrice mwibarabara tunasemerera okoka aliko wamoja wakatoka Yorodani kidogo wakapewa vitu vizuri wakakuwa watu wazuri wakamsahau Mungu anzi ya Yorodani biroshe kwibagira Imana nico gituma urakene arorot uduge ku musozi wo gusubira kwiconnecta n'Imana umusozi wo gusubira gukanywa Imana ivuge wumve Imana igukure mu isi muri wewe bene data tugenda n'isi isi gumidukwega ukionja kidogo ku pesa inakwambia we unakaa tena na hawa jamaa raba batibe gwira wicaye na bajya nivo yawe ni haja uraza habikira kurungikira kwicara nawe n'abandi cyo gituma dusigaye dusaba pastori bamwe baca baja kwicara mu bibanza aho banywa ngo akigi pastori ni banywa gafuro baca banywa twatundi twinjabuka haroroti turayikeneye twese bene data biroroshe gusubira inyuma biroroshe kwibagira kubera ko twidekonexe n'Imana y'aroroti dusubire dukebwe imitima yacu isubire ikunda Imana isubire inyutegwa Imana isubire ikunde kwisonzesha isubire ikunde kugororoka haleluya dusubire kandi kwiconnecta aroroti hapo ndio kuna nguvu hano hari amavuta hano hari kwishurirwa ugahagarara ngaha ari gihe uririmba bigasigara gusa ari ufise experience mugabo hari gihe ugira ka experience gake mugabo kubera ko Imana ya rolot uri connecte nayo ukishimama to kidogo si wote tunasikia kulia si wote tukumva turihanye kubera iki Imana ya rolot ni Imana isubiza amavuta ni Imana isubiza isezerano ni Imana isubira gukangura ubwoko bwa ndasenga rino shengero n'abantu bariko baranyumviriza musubire halelut subira halelut niho bibonekera niho haba ama revelation niho haba gutinya Imana niho haba kwibuka Imana ya Bisirayeli niho haba gukunda Imana
baba kumva ubushobozi meze Girigari mwese murayizi. Imana ya Girigari twese turayikunda. Imana ya Girigari twese turayishaka. Ibibera Girigari nivyo bituma amashengero yacu turonka abantu benshi bakunda gusenga. Ariko ndabibutse nta Girigari yabayeho hatabaye Yorodani. Kandi kunesha Yorodani nibivuze ngo uzoshike Girigari utaraje Aroroti. Utarasubira Aroroti. Aroroti niho hadetermina Girigari yawe kunizobisa. Ni waba hanze ya Yorodani biroroshe cyane kugwa mu mutego w'abamori n'abikanani. Ariko kandi kugira ngo ntugwe muri uwo mutego panda mulima wa maombi ati gicaniro cawe c'umuriro w'Imana. Subira unagura imigendane yawe n'Imana. Subira wiconnecte n'ijuru. Aroroti ni kibanza cyo kwiconnecta n'Imana. Yo aho hantu hararyoshe we, aho hantu turihana, aho hantu turapfa Imana ikatuzura kandi kuko twama tugwa mu mosha mabi, ariko tugeze Aroroti amaraso ya Yesu aratweza kandi tugasubira kuba bashasha. Aroroti turambikwa ingomezi z'Imana. Aroroti turaharongera amahishurirwa. Aroroti urukundo rw'Imana ruraduga. Moyo wangu penda Jehova, usiache kumpenda. Moyo wangu penda Jehova, usiache. ukipanda mlima wa Aroroti utampenda Mungu. Hallelujah. Urukundo rw'Imana ruduzwa muri Aroroti. Ivy'Imana tubikunda cyane nibisigara ari idini kubera ko twaduzi Aroroti. Niho imitima yacu isubira gukebwa, n'ivyumviro vyacu bisubira gukebwa, n'ivyifuzo bibi Imana ibinyoha ikavyisha ikaduza urukundo rwayo muri twebwe, tugasiga tuvuga ngo moyo wangu penda Jehova, usiache kumpenda. Biratubwira ngo bahejeje kuduga Aroroti bagakora icyo Imana basabye gukora, bakinjira mu kibanza c'Imana ivuga bakumvira Imana, bagakora ivyo yabasabye, bakagendana ubuzima bwo kunywana n'Imana. Bibiliya yanje ariyo yaho ivuga ngo bisanga bari Girigari, hama Imana irababwira ngo ndabakuyeho agakengegwe k'Yorodani k'Aroroti. Agakengegwe baje bazananye Egiputa, agakengegwe k'umugwanizi Satani, agakengegwe k'abansi ba Imana ngo igakuraho. Ndasenga uno munsi Imana y'Aroroti ikumanukane Girigari kugira ngo ukugweho agakengere kose Satani yagushizeho mu izina rya Yesu. Meze mvuga ni Girigari ngo binjiye mu masezerano yuko Imana yavuze ngo nta muntu n'umwe azosubira kubasuzugura. Binjiye mu masezerano yaho ngo bazorya ngo bizomera ivyimejeje muri ico gihugu. Ngo manu yacihagarara mwibaza ngo ni kibi cari kibaye aho Mana ihagarara. Yari inkuru nziza kuko kare babeshwaho na manu iri physique, ariko ubu Imana igiye kubabera source, igiye kudwebera muri bo itume ari icika umugisha wabo ku buryo n'ibiti bizobaho ico barya kuko Imana ari ibitegeka. Imana nigiye kuba vyose vyabo. Imana nigiye gucika la source de bénédiction. Imana igiye gukuvra ivyo Mana yahora ikuvra akanya gato bikaba biraheze. Imana igiye gutuma ico yavuze cyose bakigenderamwo. Ndahejeje ndababwira ngo urakeneye Yorodani kandi urakeneye na Aroroti kugira ngo niwashike Girigari usohokane inkuru nziza. Ku gice ca 4 21 jusqu'à 24 ngo abana banyu nibagira ikibazo, nibagira ingorane, this will be the time yo kuvuga inkuru nziza. Haleluya. Dufise abana batatu na madamu, umwe yitwa Jedidia, Izere Mark Jedidia, Izere n'izina ryanje,
nitwa Izere Aimable. Marke yari wawe na Pastor Marke Kagise igihe yadusengera umwana tuvuye kwa muganga batubwira ngo hari amahirwe menshi ko atobaho. Hama twe tuvuyeyo bapimye umutima we niwatemba niwatera neza. Bamugiriye monitoring, hariho ubwoba bwinshi. Ko muri ico gihe niwe ari pastor wanje muri 2011 acara telefona turavugana ndamubwira ivyabaye tukumwe na madame. Ndavyibuka ko nari mfise imodoka ya Noah ancien modèle tugira dusoke muri parking, ndumushoferi ndabimenyereye. Parking nije nashizemo imodoka na mana yishizemo, birananira ko nsoka muri parking kubera inkuru y'Yorodani, inkuru ibabaje. Ndamutelefona turi kumwe na madame aravuga ngo mucenga ngaha dusenge. Duheje gusenga aca arambwira ati ngo numva mwe muyera ambwiye ngo rondera izina ry'Imana kuko umwana azobaho. Hama aca arambwira ngo ndagusavye, ndumva no bigusaba, umwana wawe niyavuka, do you mind hari cyo bigutwaye umuha izina ryanje rya Mark? Ndamubwira ni pastor, aho ngeze numva sina shwa, nukuri nzorimo nuko nari muhaye. Hama rero umwana abana bacu bose ko ari batatu, umwe wese tumubwira impamvu yitwa iryo zina. Jedidia twari mwise kubera ko muribuka igihe Salomo yavuka, Imana yavuga ngo umukunzi w'Imana ikunze, beloved of God, Jedidia. Tuvuga uyu mwana Imana yamukunze cyane ku buryo yashimye kwabaho. Umwana wese dufise ni nahe yigendera. Murambwira tukuze kuvuga mbwira abagenzi banje ni abana banje barazimbye kuko bansabye kudugira roroti kenshi kugira ngo mbone Imana ishitsi isezerano yuko tuvyara. Byansabye gusenga na madame kuguma ku mavi, mais aussi barazimbye kuko chaque fois madame agejeje amezi 3 baca bamugira operation yitwa cerclage, bakugara col de l'utérus kugira ngo umwana nasoke hataragera, abari juste nka bekiye yo gufasha umwana agumeyo. Mugabo kuva ku mezi 3 gushika avyare tuguma turi mu bise vy'umuvyeyi yagira vyare, tuguma tujera ibise. Murumva si coroshe, iyo ni Yorodani yacu tubibamwo ku buryo sigara ndi umudokter azi gukalma ibintu byose bijanye n'uburibwe canke no kubabara n'ibise vy'umuvyeyi. Cyo gituma abavyeyi bo muri eglise ndazi kuba consulta bikenzi kubera ivyo nahuye navyo mu rugo igihe nari Yorodani yo kuvyara kwa. Bavyeyi nimutangare, ndazi guharura ibise gushikaho hageze ko uja kwa muganga. Ndazi kubiharura bijya sinkeneye kubivuga, ariko bijya bavuga ngo gushika kuri combien ndabizi. Nabibwiwe ni Yorodani yacu yo kuvyara abana bacu. Menya ngo abana bose batatu madame yabavyaye uko nyene. Rero iyo twicanye n'abana, ikintu ca mbere tubabwira Imana Yorodani ibihe vyabo kugira ngo babeho. Tukababwira ati muzokunde Yesu. Nabwira Jedid muvyugira vyose uzokwibuke ko Yesu yagukuye kure, ni wari kubaho. Umunsi uvuka umuganga usohotse, kuko je abana bavuka mbona madame ndamuherekeza muri chambre iyo ya cauchemar, nkinjirana nawe ku buryo bibandiko ndaraba umwana yaravutse bamuzanye biranga ko ahema, abaganga baragira panique ko apfuye biheze. Yari umudokter w'umukongomani aravuga ibifaransa byinshi, arakubita amakofi by'abagira, aramucurika, aragira byose biranga. Aca asaba ko bazana kugira ngo bamureanime. Bakiri muri ivyo chanibuka Imana ya haleluya, njo maana tunaimba moyo wangu penda Jehova, ndaza ho yankuye usiache kumpenda. Moyo wangu penda Jehova, usiache kumpenda.
alitupa uzazi usiache kumpenda. Alikupa Chedija, Haleluya. akakupa na mwingine Baba, Usiache kumpenda. alikupa watoto, akawapa uzima Baba, Usiache kumpenda. Yes. Murambwira abana banje ndabwira ni mu makosa muzokora nimuzohemukire iyi Mana yatumye mubaho mutari kubaho. Byabaye kuwa mbere uwo munsi muganga vyansi nibuka karirimbo naho ndamuririmbira kiri mu ndanyina ndamusengera ndamusomera amazaburi ndamwatura ku ivyizigiro akiri mu ndanyina ndamubwira ni Jedidi uribuka indirimbo mbona ndakuririmbira ni indirimbo ivuga ngo Imana irankunda ndabizi kuko Bibiliya ibimbwira. Yes, Jesus loves me, I know, for the Bible tells me so. Ndakamuririmbira, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. For the Bible tells me. Ndayirimba bwa mbere ntacabaye. Ndayirimba bwa kabiri ngira shike kuri for the Bible tells me so. Umwana arakoma induru ararira, umuganga arashiduka. Muganga arambwira ngo hii nyimbo iko na nguvu. Inalamusha mtoto kwa sababu anakufa. Arabisura ivuga no mu Gifaransa. Windimbo ngiye kwigisha muri korale, yaririmba muri korale mu Kinanira ahantu hari ishengero rihajya mu Kinanira y'abakatolike. Aravuga ngiye kuyibigisha kubera ko nabonye indirimbo ifise imbaraga. Mugabo ni yari indirimbo ifise imbaraga. Ni Imana y'imbaraga tugendana. Hallelujah, hallelujah. Hira byabaye uko. Hira twamuvyaye muri umwana wanje wa kabiri 2015. Cagihe bumereki haba ivyabaye. Twinjije umwana tubona ibintu by'amasoro y'amasasi byuzuye hose. 2015 ni byari byoroshe kuvyara. Ni twari dufise n'ikigoma Patrick cyo kwakira umwana. Nta faranga na rimwe ryitwa ko twiteguriye kuvyara twari dufise. Roho yangu penda Jehova, sinzoguhemukira Yesu. Pastor tumukorere ufise 40 ningahe ufise 40 ningahe tubimarire vyose imyaka dusigaranye kuri we. Imana y'Yorodani idukura muri Yorodani. Imana ibana natwe muri Aroti ikaduha amasezerano. Niyo Mana duhura nayo Girigari ikatubwira ngo icara harageze ko nanje ndaguteturura. Hallelujah, hallelujah. Yes. Kandi uyiteturuye. Hallelujah. Yo uyiteturuye. Yo. Oh yangu penda. Wa kabiri tumuvyara atakintu dufise, tumuvyara atavyizigiro. Bishop batubwiye yuko ibifaranga ari vyinshi kugira operation iramahera shika nka miliyoni. Apo niko no 0 francs 0 bar. Sina mtoto umwe mu gisagara ca Kurilia na sindi buhamagare abari hanze tuvukana canke iki kubera ko Imana yashimye ko nca muri Yorodani taipita ndani mipeke na bibi yangu tutangia turayishonyozamo ibirenge ku buryo nta n'uwumva ivyo turimo. Urazi ico bavuga bose baba bafise ico bakritika ku buzima bwawe. Habaye Yorodani yako igumiraho kuko izokoresha kanwa kabo kuvuga ubwizigirwa bwawe. Igihe cy'Igirigari ikoresha babandi bavuze ko anakufa. Izi aventure hari ugeze kuvuga ngo uyu Mungu yarafise ubwenge bavuga jewe ngo n'umungu yaronka amanota meza mu ishuri, n'umungu yaba wa mbere mu ishuri. Yici iki kuja kwiga theology? Ninde yamubeshe ngo aje kuba umupastori? Kweli iki nari muri Yorodani barasemaka tu. Tena mubace baseme. Barasemaka. Ishati iheze bakavuga ati sitwababwiye nivyo kwambara vyabuze.
bakubonye igitoro cyaguheranye uri mu ibarabara nitwababwiye iyi turu anajifangwa na uza gari hataragira ko agura imodoka yihaye kuba mu gisagara mu nzu zimeze uko adafite amahera ya rwaye bace baseme moyo wangu utaendera tukumpenda tu umwana Chiwayne nico cambikije amahera kitabimbwiye gifata kibika amahera mu iboka kirayikunja bien kica gishika n'ikindi kabutura arakunja arafata n'indi panaro arakunja arafata ishati arakunja shira neza ngo mubikire ngo azoza muri 2015 2014 acarambwira barantelefona ambwira ngo za muzu nakubitse urazifise ndazifise aho rero sina 0 bar ya kupeleka mtoto kwa muganga arambwira ngo abwira Adam ngo mubwire Aimable arabe yamuzu namubikije ngo ari udufaranga duke agenda tuvunja arabico twofasha utuntu duke nyene kugura nk'agafuko k'umuceri niki hari muri 2015 alerte ndafata ndugurura ndarondera ndabura kumbe ari kunja bimwe by'abakecuru ba ruguru bakunja bagakunja ndugurura gushika ngeze kuri boka y'umuntu natinye kwikorako muyemo sanga muri boka bievere moya kasaba ni peut-être nika $1 kinagatia pembeni mimi nikigeuza hivi naona ni chachatsi kibisi twese tukibonye tuvuga ngo haleluya aremrosheka 1 2 3 4 5 billets verts za $100 muri 2015 Yorodani ihuha hamwe n'imifuko ikumva je na madame turabanye tukabura inyinshi kuvyerekeye umwana tutwizera Imana niyo yaduhaye umwana tugiye kuvunja à l'époque muraze yo twavunje twagiye duterura ibintu nk'aba boss aha nangaye sans discussion leta Gilgal irabaho izera Imana tekana kuko Imana yifuza kuvuga inkuru nziza Imana nirahezanya nawe kuko tankuru zira kuvamwo magingubu abana bacu barazi yuko kubaho kwabo ni inkuru nziza ndababwire bene data mejeje ndababwira ngo ivyo uri kurabamwo vyose nimba bibabaje ni Yorodani kandi urayikeneye kuko Imana yo muri Yorodani ni Imana itubwira kubohogwa gutabagwa kubona ukuboko kw'Imana gukugwa kucavu kugirirwa neza urayikeneye yo nayo urayikeneye mbega inandi ko tabashingira nibaremeshe kubera ko naciye muri Yorodani hama narabonye Imana ya Roroti yuko ivyo ivuga vyose igende bishitsa ku murongo vyose ngo biharure uvyandike vyose ko bingana vyose uzobibona bishika kandi iyo bishitse bigukuraho agakengego bituma uvuga inkuru nziza Imana yawe ingo pastori ndahejeje